how this happened sindiko ndatahura igituma ibintu byabaye n'abantu ndatanguye kubatahura nanje ntavyonzi nukuri mvuze ngo urumva ngo namenye uko kuntu cyo kimuga catambutse uyu mwana bazanye kuntu yakize nukuri ico gihe nzuba mbaye mu Freemason uranyumva ariko nanje sinzi ukuntu bigenda abantu bavuga ngo Freemason nigeze kumva ikiganiro cy'umuntu mwari marasigura ngo murazi Freemason icari ico hari kandi kantu nigeze kubwira umuntu ndamubwira niyaba ikuzimu habaho tukaba dukenya uyu munsi igihugu kibagikenya nibambwire nje igihugu kice gitunganira igihugu kigira umukozi umviriza igihugu kigira umupfuma akomeye n'umukozi w'Imana akomeye ariko bitangura ku mukozi w'Imana iyo igihugu kigize umukozi w'Imana akomeye n'umupfuma acaza akomeye I remember nigeze gukora concert 2019 le 31 décembre mpamagara abaganga baze gupima abantu bapimira abantu sur place ndavuga ati okay mwaba abantu bari hano abantu bagwaye sida haraboneka mu abantu 15 bakize sida video turayifise kuri YouTube kandi barakize yego barakize yafashwe n'amadayimoni twaramubura twebwe ibidayimoni byaraze bigatwara abantu kwishuri tukababura pi bakaza heze nka 5 jours cyangwa 3 jours so igihe rero bumvise ahari nije baza kubwira ngo tugende umutore none yizera mubatize hama bamwigisha burya umuntu iyo yizeye cuja kumubatiza kumwigisha ne hanyuma igituma bigisha rero bashaka batreke doctrine mu muntu ni bambabarire ndabivuge ni politique yo kugira ukunde urushengero kugira ukunde pasteur banyumva neza abantu bakabesha ako prophet Modeste ntabesha just imbesha from yes gusa abantu barashaka kugira interpretation ko babesha ko nabesha ariko jewe nkakubwiye ati sinabesha Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV ndaguhikaze wewe kurikirana no rubuga rwacu ndagushimira cyane gose ndamutse ko dukire bari mu micunga gitandukanye abari mu Burundi abari mu Rwanda muri Kongo muri Tanzania muri Kenya abari Buraya muri Australia ndetse no muri America no kindi migabane itandukanye ndabahikaze rero no musi twagira ibiteka twagira ibibakwe byo kwakira umutumine adasanzwe benshi muramuzi benshi mwaramenye mu bigiye bitandukanye no musi niwe tugiye kwakira hama tuganire ni n'urugendo kugira ngo bitwigishe twese mu buzima bwiye butandukanye tumuzi nka Prophet Modeste bega ko ni Modeste ni Prophet ninde koko kugira ngo tumenye Prophet Modeste twagiye turamenya ni muntu ki turagwaye ikaze urakoze cyane Imana y'umujiri guhumugisha umeze neza urakoze cyane Imana y'umujiri guhumugisha baramukije bari hanze nandaramukije bari mu Kirundi wacu mu izina rya Yesu nibagiye bungahe wacu bazina ariko nabo ngana baramukije tungiriwe cyane ndagusaba ko numva no gusaba ko twotangura dusenga tugashima Imana kuba tuwe n'abatumire kuri Magic TV yego data mu izina rya Yesu turagushime tuguhaye cubahiro tugushize hejuru turaguhembasha baniki bicawe urakoze ugize neza urakoze uratabaye urakijije icubahiro n'ikibi cyawe ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe ndagushimiye kubw'imbabazi zawe ndagushimiye kubw'urukundo rwawe icubahiro n'ikibi cyawe mwami Yesu urakoze nkushimiye kutabaye Burundi nkushimiye kutabaye ishengero nkushimiye kutabaye ubuzima bwanje n'ubuzima bwa buri muntu wese ariko yadukurikira kanya mu izina rya Yesu Kristo mwami Yesu tukweretse abagwayi bagiye kura kino kiganiro baze gukira mu ngwara zose zitandukanye tukweretse buri muntu wese ahava kagera umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti urakoze Yesu urakoze mwuka wera urakoze kibirenge kizima icyubahiro kibicaho natuye gukomera kuri no televiziyo natuye gutera imbere kuri no televiziyo mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti amen Mane guhumugisha urakoze cyane Yesu reka twakire
nivyo mutwatuye ko kumbure kugira ngo bikunze kugenda neza no muri kazoza. Amen. Yes, kubera ko umuvugishwa arinze yatura ikintu ku muntu tigeze kwakira nshobora udacakiye. Iteka ridasanzwe rero. Yego natwe kwakirira kuri Magic Channel kumbure amatuganirize abakunzi bacu n'abakunzi banyu mufite abakunzi benshi babakunze none umunsi bakibakunda utangura kwanza baramutsa rero aho mu Kirundo niwe wahereye kabi wanyu. Abo kucyuzi mwese Imana yo mwujuru bagiriye neza ibaho umugisha. Ibahezagire mu izina rya Yesu Kristo. Nkaca rero ndamutsa n'abakunzi banje mwese jewe ntabansingira. Abansi n'umuntu bakreya. Je abantu bose n'abakunzi banje. Imana yo mwujuru ibaho umugisha cyane mu izina rya Yesu. Ntabansi ufise. Oya ntabansingira. Kiretse ari jewe nyene nibereye umwasi. Okay, ntabansi ufise wewe. Nta bantu wewe ubereye abansi. Sindabizi. Ariko nabo ni nababera abansi. Nibaza babankire ko ndababera abansi. Iri jambo ririmo ibintu byinshi kumbure mugabo kugira ngo tuze kubishikako numva twotangurana tukamenya na Prophet Modeste ni muntu ki ninde mbega Prophet Modeste nyene. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo iterambere ry'umuntu donc umwasi w'iterambere ry'umuntu ni wenyene. It is true nivyo. Kuko nta muntu numwe yo kubuza kugenda genda. Nta muntu numwe yo kubuza guterura amaboko. Nta muntu numwe yo kubuza kuvuga. Naho ubufungiranwa ahantu. Hawenye nibyo bintu bishaka kwanga. Biravuga ko iterambere ry'umuntu canke umwasi w'umuntu ashobora kuba wenyene indani. Abandi bose nabaza badusunikira mu iterambere. Umuntu nagufrena akakwereka yuko akublotse ntuzumugira umwansi. Ni kugira uronke ntahe, ni kugira uronke inguvu zo kugira uprogressing ushike kure cyane. Iyi tapito bayikweze cyane ikishika kure. Nico jewe nize nico bitima nagira ncike intege mu buzima. Mane gwe mugisha. Yes. En fait, nshaka dutangure Prophet Modeste ninde kugira ngo tubanze kumenya hari abantu bashobora gukunda abantu bifuza kumera nka Modeste abantu bashobora bavuga ati wow ndafise indoto zo kumera nka naka ndafise indoto umugabo umuntu bashaka kumera nkawe ninde kubera ko n'umugabo akomeye umugabo yagize ugushika amagugu gushika amagara ndayafise ni sawa singwaye. Yes, umugabo wagize kwizera ugushishikara ukubandanya ukudacika intege ivyo byose hari impamvu wabishoboye urinde. Prophet Modeste n'umurundi hari benshi bakunda kwenda ko ntari umurundi ariko ndi umurundi cyane. Navukiye mu Burundi nkurira mu Burundi niga mu Burundi sauf amashuri nize ndi muri mission après 2019 gihe tuvuye hano naja muri mission naho ahandi ndi umurundi ndi hano. Yego nkaba naravutse nk'abandi bana bose ariko mvuka nyene mu buryo bugoye ariko ndavuka ntashoboye kuvuga uyu munsi nzovuga ikindi gihe nkura nk'abandi bantu bose uko Imana yaturemye ariko nkura mu buryo bugoranye cyane naho nyene ariko ndakura. Yes, mbayeho kandi mu buryo bugoranye cyane uyu munsi ariko ndabayeho. Mane gwe umugisha. Ico kintu cyo kitwigisha yuko umuntu agomba gukurira mu buzima bugoranye hama kugira ngo azogire igihinduka mu nyuma. Yes. Ni Prophet Modeste ariko Prophet tuzikora arabavugishwa nabi mu Giswahili. Prophet ryaje ryari ryo bango ryaje ryari. Yes, hari turava twinjira mu mwigisha ikomeye cyane ndabisanga ikiganiro mpaka bateguye giheze. Hari abaprofeti bavuka abaprofeti. Hari n'abaprofeti hari n'abandi bantu baba abaprofeti. Hari n'abandi bantu baremwa kuzo abaprofeti ariko batagihari. Dutandukaniriza abo bantu batatu rero. Hari uvuka Imana yaramuremye kujya zo mu profeti. Nkaho Nehemiya yamubwiye ngo utari mu rusoro rwa mama nari ndakuzi. Nakuremeye kuzoba umuhanuzi w'amahanga. Ariko kandi hari kindi gihe Eliya yavyaye uwitwa Elisa. Elisa yarasanzwe akuze ariko Elisa
avamwo umuprofete. Hari n'abandi basize banditse ibitabo batazi ko barimo barahanura ariko barimo barahanura ari abaprofete nka Yohana. Yes. Muri abo bantu batatu uri muntu ki? Wavutse Imana yarabiteguye canke ni ibintu vyaje canke ni ibintu wavutse waremwe kugira ngo uze umuprofete? Nico gituma profesi zanje sizo abantu benda kuvuza ingoma, sizo kuvuga ngo nasenze cane. Yes, I'm a man of prayer cane gose, ariko je sisenga kugira impano izi. Jewe senga kugira gusa ngire discipline y'impano. Urabitahuye? Yeah. Senga kugira nisonzesha, nsenga cane kugira ngire stability y'ingabire yanje. But ingabire yanje narayivukanye. Yego. Ndashaka kumenya utaba prophet uburiki. Mbandi bindi bintu nyene Imana ivyo Imana ashize muri wewe ni biri. Mbandi bindi bintu Imana ariko yararemye ko nzo. Ariko ari gihe kumbushwa kuri prophet mugabo hakaba ari ibindi bintu biri muri wewe. Kumbure wumva ko nibaza kubera ko Imana yandemeye ni ikinyene. Ariko nibaza ko iyo ntaza kuba umukozi w'Imana nari kuba umukomeresa mwiza. Yego mwiza cyane ariko umukomeresa mwiza cyane. Yego no munsi uri mwibango ry'agakiza, uri mu rugendo rw'agakiza akumbure, ariko benshi bashidikanyako cyane, amwe biyumvira ibiinya abandi biyumvira ko ubiinya. Ni prophet ari mu bantu benshi kumbure hamaze kuba ibigiye bitandukanye, ariko mu buzima urakomera. Ndashaka ngaruke ku kintu ca equipe nationale y'u Burundi arigeze kuyivugishwako. Ni ibintu vyari bimeze gute, vyaje gute? Benshi baravyibuka faturindira intsinzi idasanzwe ku ntamba mu rugamba zacu. Icyo kibazo sinza kucishura ko cyane, ariko nagira mvuge ngo vyaje nkuko vyozanye ne kwara kwari impano. Uwo kubaza ngo bigiye bibazo wabibajije Modeste gute, wumva bocu bivuga ngo ni impano yawe, ni ingabire yawe. Ingabire nabwiye kubera ko sinavutse nk'abandi, ariko naravutse nindi ntahe nzo gushingira. Canke undi munsi tuzoshinga hano. Yes, but nuvume ngo n'urugendo runininya cyane rwa Modeste, ariko ducishijemo jewe ndi umwana muto narahanura. Yes, ndavyibuka c'était en 2000. Nari umwana muto yiga nko mu kabiri mu gatatu ko abantu bavuga ngo hazuye imihero 2000. Yes, bavuga ko hazuye umuhero. So reki yagiha abantu twese twari yegereza Imana. Muri Katolika natwe twari yegereza Imana. Muri Pentecote bari yegereza Imana, abakizwa n'abandi bose kubera ko bari bazi ko ari umuhero. Kubera ko ntitwari tuzi inyigisho, nta makuru y'ivy'umuhero twari dufise. Yari amakuru y'abantu, ntitwari dufise amakuru y'ico Bible ivuga. Rero fata umwanya wanje wo gusenga ujyanye n'iherezo rize ribe ryiza. J'étais catholique. Ariko ndibuka mbwira mama, ndamubwira mama ku ndoto nagize nta muhero uzoba. Yego nta muhero uzoba, ariko mu 2015 hazoba ibibazo, tuzogira ibibazo, abantu bahunge, abandi bahunge. Hari 2000. Hari 2000. Imyaka 15 imbere. Yego. Ndavyibuka vraiment. Ikindi naco nibuka nuko mwishure nari ifise ingabire itangaje abantu, itangaza abantu. We nakubwiye naranwa gacupa, naratamba umuziki boom spectacle, nari mu babitegura, nari ndabeza amakomantere hari aza kuvuga, haracu barungi kudufoto twakera turi ku masene kunakuriya. Ariko hambavu ivyo nico bituma nabwiye DJ wasenga kugira ngire discipline ya gift yanje, y'ingabire yanje.
rero narashobora kuza mu ishure tuje gukora nkababwira ati mwige kino kintu kiraza kuza kikaza yego canye nkababwira ngo narose narenda rotuku gacaba ngo sawa canke turi mu ishure twe dufise abitwa ba pasteur twe dufise abana duhamagara ba pasteur kubera ko bakijijwe nk'ubu bagaca bantora ngo nimureke ngo profete niwe wabari wasenga nkaca asengesha uwo munsi hariho ivyaba by'ibitangaza je mvuga ko bitangaza kubera ko n'ibintu bitaba bisanzwe hama tugatora ikibazo aho hari muhanga ni gushika muri première agushika muri première wakijijwe ryari nakijwe mpeje première wakijijwe je première yeah ivyo bintu vyose vyaba vyabudakijijwe yego abantu bakwita profete dakijijwe oya sinari profete cyo gihe ariko abantu mugabo barabonamwo impano muri jewe Echo gituma n'umuntu yanyegereye ndamuga ati kwa wowe twuku mezuku nimero za telefone zawe nezi iyo se kanseri ugwaye ahubwo habaye hibaza ibintu naho ivyo bimenyetso ari vya kanseri kuko kanseri abantu bagwaye si zijya ngwara mwe muvuga si bose bagwaye zijya ngwara oya hariho izaba daimon batera mu bantu ego ya kandi izo nyinshi cyane ari uruzo ngo urumva ngo kwa profete makanseri arakira diabete zirakira sida zirakira ya I remember nigeze gukora concert 2019 le 31 décembre mpamagara abaganga baze gupima abantu bapimira abantu sur place ndavuga ati okay mwaba abantu bari hano abantu bagwaye sida haraboneka mu bantu 15 bakize sida ya video turayifise kuri YouTube kandi barakize ego barakize harimwo nabo muri ABF izo mbaraga abantu benshi ntibakunda kuzizera ati gutukiza umuntu muri ubwo buryo ngo sida irakize kanseri irakize hari ingene abantu benshi bishidikanya kumbura izo mbaraga uzikura kwa shetani kumbura umufilmason amajambo menshi yaravuzwe kuri Prophète Modeste mbega ho kuvuka vyakira gute hama kandi ukabandanya ibango wahamagariwe ucika intege Bibiliya ijambo ry'Imana ryo rinkomeza buriya abo bantu babivuga no kutamenya Imana Bibiliya iravuga muri Yohana ngo bazi Imana ariko bahakana imirimo y'Imana uranyumva ngo bazi Imana ariko bahakana imirimo y'Imana aha ni naho muri Matayo bakavuga ngo kubwa abantu ntibishoboka ariko ku Mana ho byose birashoboka aha naho bakavuga muri Efeso mu banyefeso 3:20 ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo twisaba n'ibyo twizera nkuko bwa bushobozi bwawe budukoreramo buri ivyo re abantu badatahura nico canditse ndiko ndakubwira ubushobozi budukoreramo uko buri nta muntu umwe ashobora kubumenya we ntuzi ukuntu umushatsi umera ntuzi ukuntu inzara zimera ntuzi ukuntu amagufa amera ntuzi n'igituma amagufa yawe ashobora kunyiganyiga so izo mbaraga rero z'Imana zidukoreramo nanje ntazonzi for sure ndabivuze kuko nkunda kubivuga hari gihe nicara ahantu iyo mvuye muri carte je ndumviriza carte yose nkaraba amakosa nakoze nkaraba n'ivyo nagezeho carte ego kuburyo kuri carte yiheze je kuwa mbere sinigira sohoka nguma indani mu nzu kubera ko mbana ryamye ntevye ya so iyo rero carte mu kuyiraba je hari gihe ndayiraba ndibuka batoyi banje avant tukibana batoyi banje barambona ariko ndarira bakamaze kwe kumurarira habwa ati I don't know how this happened sindiko ndatahura igituma bintu byabaye n'abantu ndatanguye kubatahura nanje ntabyonzi nukuri mvuze ngo urumva ngo namenye uko kuntu cyo kimuga catambutse uyu mwana bazanye kuntu yakize nukuri ico gihe nzuba mbaye mu Freemason uranyumva ariko nanje sinzi ukuntu bigenda uko kwizera ko biza gukoreka kuko kumva ko ivyo yes ikoreye kwizera aho kuva mu bibazo naciyemo ingwane za mbere naciyemo hari ubuzima nabayemo ndi umwana muto bukomeye cyane bwatumye nizera
hari ubuzima kandi nabayemo maze gukura nabwo nyene bwatumye nizera cyane hari n'ubuzima kandi ndimwo butuma nizera ko umuntu umwe canke n'abandi bantu bakunda kubimbwira bakambwira ati ibintu waciyemo n'imyaka ufise ntibingana ibintu intambara ugwana nazo uyu munsi wenyene ukazigwana ukazisoza ziratangaje cyane rero intambara ukunda zisohokamo bituma nizera Imana cyane igihe cyose umuntu aragira iyerekwa giwe igihe cyose hari rimwe ryigeze gushika mu ijoro rimwe ugira iyerekwa umunsi utangura kumva yuko ndagicumvisha kuba prophet ibyo bintu batangwe kumbamwo hari ryari byari bimeze gute umunsi wa mbere umubiri iyo esprit uwuzamo zagenze gute yari umunsi umeze gute so sinovuga ni nuku ariko abantu twiganye muri Sekirundo they have testimonies j'étais catholique ouais nari mu catholique sanzwe nk'abandi twese hari abantu bakunda kuvuga ngo catholique ntibakijijwe Kristo motive ari nacyo gituma nkunda kuvuga abantu bavuga ngo ubufirmason nigeze kumva ikiganiro cy'umuntu umwe marasigura ngo murazi firmation icari cyo ara kandi kantu nigeze kubwira umuntu ndamubwira niyaba ikuzimu habaho tukaba dukenye uyu munsi igihugu kibagikenye nibambwire nje igihugu kice gitunga nitange parce que ndasenga cyane kugira igihugu gikire ndasenga cyane kugira igihugu gitabagwe urazi kubona abantu badafise ahantu bivuriza cancer birateye ubwoba urazi kubona umuntu yakwigishije mu ishure agwaye diabete birateye ubwo umuntu yakwigishije akwitangira n'umutima wawe wose akavyukijiro n'umurango agategura agakosora akakantu murumura kubumva urazi kubona umuntu yagwaniye igihugu agwaye ni asiatique kandi yaragwaniye igihugu yaracitangira atanze amaraso sinzi ukuntu abantu bafikinga filmaso ariko niba ivyo bintu koko abantu bacu baronka ahantu bivuza niba bacu baronka ahantu bashobora kuja bagakira ndaza kwitanga jewe vraiment niba amadora acaboneka jewe ndemeye ko filmaso ndokora abandi so rero nkuko bisanzwe nkuko byabayeho ni témoignage ndabizi abantu turi muri Sekirundo bacu baza kudropinga bashiremwo ama commentaire nuvuga iyo ikintu uri muragikora cyo nyene usanga cikoze ntabwo babwacu gira nta soni bwacu gira twari dufise n'ivyo abasenga ahantu basengera twahitongwa ni mu Gasago cyaje cumba c'amasengesho Gasago twaje tubitongwa ni mu Gasago aho twebwe twiga rero abana barafatwa n'amadayimoni kw'ishure muri Sekirundo kandi cyane kabisa iyo bafashwe n'amadayimoni je nabasengera uri mu Katolike ndi mu Katolike for example hariho nk'abantu bafatwa madayimoni hari ahantu ufatira kwa rero k'umuntu umwe yafashwe n'amadayimoni twaramubura twebwe ibidayimoni byaraze bigatwara abantu kw'ishure tukababura bakaza heze nka 5 jours canke 3 jours so igihe rero bumvise ahari nije baza kubwira ngo tugende umutore nije nacange ndangaca ndamuzana nkaca ndamusengera kandi yarakira vraiment usenga mu izina ryande rya Yesu Kristo atawuzi nari nakubwiye ngo je nari sanzwe nkije uko naraba muri Noyau naba muri komite ya Noyau ya Eglise naba mu mafrate ndi no mu bantu batumye aho twiga haza chapelle yego ariko still by'abakatolika yego kandi Imana ibaho umugisha cyane maratwigishije abakizwa benshi bakunda gufata yuko abakatolika badakijijwe ayisho uva muri katolika ugashika muri eglise bashaka ko bakwigisha baguha inyigisho ukabatizwa bikitwa yuko wavutse so inyigisho nigeze kubatiza abantu ntabigishije barangije bazana induru nyinshi ariko ivyo bije bigakora umuzungu kuri mu Kamenge nta nduru bazana
iyo ni faiblesse y'abanyafrika. Yeah. Hari faiblesse nyinshi dufise abanyafrika ziteye ubwoba. Bibiliya iravuga ati umuntu niyizera amubatize hama bamwigisha. Burya umuntu iyo yizeye cuja kumubatiza kumwigisha ni hanyuma. Igituma bigisha rero bashaka kujya batreke doctrine mu muntu ni bambabarire ndabivuge ni politique yo kugira ukunde urushengero kugira ukunde pasteur. Acho bituma je ntabikora kuko iyo umuprofete akoze ivyo bintu abantu ntuburi murabatwara mu ijuru buri murabica urabishira ku kandi cause sorry ndavuge mu kirundi mumbabarire so igituma ico kintu kizamo igituma ico kintu ntashaka kugikora twebwe aba prophets wavuga ubutumwa utagira ishengero abantu bateza kugukunda kuko nico birivuga kuko nico birivuga biravuga ati nimwizera abahanuzi muzotera imbere ariko nimwizera Imana muzokomera ingoma za 2:20 nimwizera Imana muzokomera ariko nimwazera abahanuzi muzotera imbere. Ibihugu ukunda kumva wowe uvuga ico ushaka cyose ndacinda kwishura. Hari ibihugu ukunda kumva ati nka Nigeria ngo hari umurozi waho kabise banakomeye na hariya usanga bigenda ukuntu ariko haba hari umukozi w'Imana yavyukije ico kintu. Igihugu kigira umukozi umviriza igihugu kigira umupfuma akomeye n'umukozi w'Imana akomeye ariko bitangura ku mukozi w'Imana. Iyo igihugu kigize umukozi w'Imana akomeye n'umupfuma acaza akomeye. Tahore kino kintu umuco n'umwijima birakorana ntibikorana ariko nyene umuco ushobora kubaho umwijima utabaye. None uwo cana itara utamaze kwira muri make none uwo tunga utigeze gukena. Iki kintu umukozi w'Imana niwe nibaza ko yabwira akwiriye kubanza gutangurira aho hantu nimba ari mu gihugu akaba umuhanuzi w'igihugu gute abwo akirukana iyo myuka mibi y'abadayimoni aho bapfumu rero Imana irungika umukozi w'Imana ahantu biriko biragenda nabi. Uze gusoma Bibiliya Satani we yatanguye gukorwa mu isi si Yesu yatanguye gukoroka mu isi ndakavuze kwera ko okay si Satani yatanguye si Yesu yatanguye kuza mu isi ubucinda gakosa kwera ko biriva ngo Imana ikorora Satani mu isi sivyo none. Okay rero kandi bivuge neza Imana ntiyatanguye gukurungika Yesu mu isi yatanguye kunyika Satani hama Yesu araza mu isi mugabo Yesu yabayeho kera Satani atarabaho. Muri make abakozi Imana nabo kuhagoboka nabo kugorora ibiriko biragenda nabi. Rero ico kintu waruvuze cyo kuri Nigeria abarozi bo muri Nigeria baje kugira revival iturike muri Nigeria habanje kubaho abo bapfumu n'abarozi ariho havuye kuvuka kwa Boko Haram. Haram bisigura utizera bisigura umupagani. Ariko Boko Haram yavutse kubera andahosa les histoires nous disent ça. L'histoire nshaka kuvuga ivyo bintu ku mukozi w'Imana hari barabinyegeza ariko kubera ko abantu bakunda ivy'Imana abantu bakunda Imana abantu bakunda ivy'Imana abantu kandi bakunda ubuvugishwa cyane pega none birakivyemera akubwiye ntihari ubuvugishwa bubi gute akumuntu ugasanga kumbe canke bw'ibinyoma. Okay hashobora ko ubuvugishwa bubi je sindabwemera nemera ubuvugishwa bw'ibinyoma. Ubuvugishwa bw'ibinyoma burashaka kubaho banyumva neza abantu bakabesha ako Prophet Modeste ntabesha je simbesha from gusa abantu barashaka kugira interpretation ko babesha ko nabesha ariko jewe nkakubwiye ati sinabesha kandi uko niko kuri. Reka tunyaruke mu 2013 isoko ya Bujumbura isha barahagiriye ivyago mu nyuma yaho
urabandanya kandi uriyubaka buke buke urasubira kandi uriteza imbere mu nyuma yaho kandi tuzaho gusanga Dubai uriteza imbere amakuru adusumira abantu bari Dubai ubuzima bwa Modeste bwari ubuzima bwiza bwari ubuzima bwa tajiri hariya niko baca bahita i Dubai niko baca babita nawe tabagwiza tunga baramwita tajiri yari umutajiri afise amazu yiwe akotesheje abantu benshi batangogira amakenga ati burya Prophete Modeste ibintu ntabikuri kuzimu ariko nubundi ntiwacitse intege wabandanije ukomera no musuri ngaha mu Burundi warabandanije uracakomeye nuno munsi igiki gituma udacika intege koko muri ubu buzima buvunanye waciyemo nakubwiye iyo ibibazo biguriye umuntu ibibazo biratuma bimukomeza so par exemple je natanga kwihira minervare niga 4e primaire mama hari papa arahari no barahari bose ariko bwari ubuzima bugoye 4e primaire bwari ubuzima bugoye ntashobora gusigura ntashobora no kuvuga uyu munsi ubwo buzima ndabubamo gushika yaho Mana ingirira ibakwe ugasanga abana twigana mu ishure ndabarihira minervare yego wakora iki umwana wo mu wa kane ndaza kubivugaho sa nk'ugushingira intahe mu wa kane primaire naradandaza cyo tumabwiye ngo nari kumudandaje mwiza naradandaza ku ishure nkakora amakashikashi ibyo bakora mu Kirundo nyene yego nakora kashikashi nkafata ivyema nkashira mu isukari ahandi naho ivyema ndashobora gukora ubwoko bw'ivyema nka butanu budasa bijye biti bisenegare ibisenegare ivy'umucanga ibisanzwe nyene by'ikirundi ndashobora kugira ntuzenya Titanic cyo gihe cyabandanije gute ndabidandaza gushika nabidandaje nk'imyaka 6 yes kuko muri vacances nabikora oya nabidandaje kuva mu wa 4 gushika mu 8 urumva n'imyaka presque 5 kubera ko mu wa 6 sinadubuye comme tel nasavye Imana ko shaka kuja muri lycée kubera ubwo buzima bugoye nari ndimo kubera kurazi muri lycée baratugaburira ntangwa nushaka guhura nazo ndasaba Imana ndabwamana ndagusavye nze ntore lycée ukabona ntazotora lycée sinze ntore concours ariko ndibuka ko na papa twarabipfuye ntabyazi ubu n'umunsi ngoma nirege EM ntayo nakoze kugira ngo ube umunokasi nabuze amanota 2 kugira nje muri college ariko ni kubera ko ntayo nakoze EM nayo amanota 2 etide 10 sinari kubura kandi iba yoroshe bavuga ati nabonye ko narasohotse ndaraba ivyo nakoze mu biharuro mu gifaransa hoho nari faible cyane ariko nabivyo nakoze EMN urazi kare twahereza ko naciye mvuga ati sindayikora yego ariko muri ivyo bihe byose navuze hari ibihe bikomeye narinjiye mugasi natanze igipapuro kigaragara tama nimero ariko muri ivyo bihe byose ni ibihe bikomeye waciyemo abantu bazi ama histoire yawe barayazi kumbure hari n'abandi bose baza kuvyibutsa ngaha muri commentaire byo muzi mu bivugiremwo hari ibintu bihe bikomeye waciyemwo iyo soko ya Bujumburisha harimo ibintu vya wari ofisemwo kumbure rero aho nagiye gusoza primaire fisa amafaranga atari munsi ya 150,000 ntakorako yego 150,000 umwana mu gatandatu yego kandi umba hari kera c'était 2005 150,000 yakiriya gihe no munsi na miliyoni na yego nari ndayafise
urumva kuja ku ishuri nkariha nkagira kuno nta kibazo cyari kirimo. Muri vacances rero naca nadingaho ibindi bintu. Ahantu nagize isieta n'ubu hari amakioske. Ahantu nagiye kudandariza ivyo vy'amabara ubwa mbere atamuntu umwe arahaza. Nashize isieta uyu munsi hari amabotike atonze kwibarabara. So ivyo abandi baciye baza kubikora. Kubera babonye yuko harimo akantu baje kubikora iryo seta baca ritangura haza kibitumbura. Abantu bakora ibitumbura batangura kubikora. Je ca ndahindura aho nyene hari abantu bashora amagi mu isoko bashora amagi jewe nkacanza ndagura amagi aho nyene kwibarabara. Aca ngura amagi nkaca ndayatwara muri mu ma restaurant atandukanye mu muji nkadandaza mu ma hotel atandukanye. Amagaravaho nguramo rero n'inkoko. Ego hagera igihe rero inkoko ndazizana i Bujumbura. Niga mu 8 ntangura kuzana inkoko i Bujumbura muri vacances muri Novotel na Source du Nil. Yego n'amagi menshi cyane wari wise mu mutwe wari wise cyane mu mutwe mu 8 encore kiriya gihe gushika i Bujumbura kacumva baje muri Société Nshya Novotel mengo ucushika bwo uja ahantu ha wenyene aho kumva ko uca wuguruka ukaja muri ivyo bihe byose. Ego ivyema nabidandaje bijya bambara kuno kuntuze naravyambaye jewe vraiment ndabidandaza. Ego neza cyane atacamira mu isoko ya Bujumbura rero naho rero. So nyuma yo ngaho ngeze mu wicumi urabona umuntu batanga kwisumbura kuze. Naciye ngura makinga nije nazanye taxi vero iwacu. So mugabo ngura makinga mwibanga. Ndayagurira harimo mwarimwe twiganye muri primaire twatoyi. Hakabamo n'abatwa babiri. Harimo n'abandi nyene 5 personnes. Mugabo urumva ko nari muri internat. Kandi uga muri internat bamaze kuba umupwara nyene muri yutashe avuga ati byo mwana yiga kuri lycée. Yiga mu lycée. Yiga home. Muri sare sa. So rero ndahindura system. Niko inkoko nkazihiga muri vacances nkazizana ariko kubera ko ntagumije nzana urumva bikaba byo muri vacances gusa. Ico gihe usanga muri hotel bafasha abandi bakiriya nkazizana ngaha. Hari igihe nazizanye zitangura kuza zirapfa kubera kubura aho ndazishora direct. Urabona hari amasoko atari bwazi zakwete hari ngaha gusa mu isoko nkuru ya Bujumbura. Rero ico gihe tugira imana baca batuzanira yahu. Yahu rero ikizana amabisi manini. Nikore gutangura kuzana itoni y'ibintuze by'ibiharage. Nibaza ko ibiharage vya mbere bya byarafashwe byo bari byanje bivuye mu Kirundo. Cananga gukora mu biharage nkabizana mu isoko nkuru ya Bujumbura nkabigurisha nkaca swa mu Kirundo. Ariko ibiharage byo bisanzwe biza bije n'amakamyo amafuso yazi ya 1924 ndiba ko bize mugabo jewe urumva nyene nari mu petit nacanye nkoresha nyene ibyo petit nyene. So vacances rero iheze no kugura ayo makinga. Ayo makinga yakora iki? Hariho Onestara nanda mufise Imana yo mwijuru muhumugisha cyane Mungu twakorana. Harimo n'umupapa yitwa Medi. Ahari hose Imana muhumugisha. Sinzi igihugu ateyemo akaza ko no interview aze kuturabasi kuri Facebook abasa twandikire no kuri. Ubu ni twa ambassadeur Prophète Modeste kuri. Ambassadeur nawe. So ntangware system yo gutwara isato mu Rwanda. Yarafasha bagatora isato ni mu mekanisye wewe. Tukagura isato bari abantu babagize impene nkazigura. Ndibuka ko yuko rusato rumwe narurenza kijana kugira agenda zironye kubera ko ntariho ndi. Hama mwijoro rero chaque vendredi abandi bagiye muri spectacle na boom je naragenda nkatambamwo gato
nkaba fenta gato kubera ko ntari muri boom ntiyaryoha kandi baca bibaza iyo nagiye so nkaca rero saa 8 CNA ukiri ngaho nyene mu Rwanda tuce dutwara isate mu Rwanda saa 8 z'ijoro twagaruka 12 ukiri ngaho nyene aho wari muri interne ego wari umukozi w'Imana bon warasengera abantu bagakira oya ivyo urumva n'ibintu byacamwe Franike ariko nk'umukozi w'Imana aheje kandi muri boom vyafatana gute oya ico urumva n'uzo bakatolika biko byose tatuvyemeye ariko nivyo bon ariko ari ufite impemu muri wewe itandukanye y'abandi ego nayo ndayifise kumva ko mbazi ikintu ishure ryose abatinya kubaga baca bagira gute donc kubaga je sinategura imbago naraza kuri ntebe ya oya banze ndira abana ntibace batrisha ndafise nyine muga sinategura imbago oya wabigenza gute oya hari abana bamwe badukurikira abacubwenge nabo hakiri oya so ariko babonye indagi mbaze nabo baca babaga kuko harimo bamwe baca babaga cyangwa bagaca bacandika bagaca baciga pito rero n'igihe numva yuko tudashaka kuja mu Rwanda n'abasivya tugasiba yes kandi ico gihe cyawe mu kwabo twaje twumva abandi bafasha munye umuntu yumvira je nta musi n'umwe bwafatwe from umuntu yumvira so rero izo taxi bo baradukoresha ama taxi vero imisi yabisanzwe je tukagonga na vendredi gusa bantwarira ibintu nabahemba yuko ari abataxi vero ariko bakajana ibintu vyawe numva nta versement bamwe ariko gusa kuwa gatanu saa 8 z'ijoro twaduhagurutse twakija amakinga no mu Rwanda harano twaca kuno je nibaza ko nzoja kwa visit anju abantu uko ndavyibaza cyane tukinjira tugakwepa umupaka tugatwara ibintu amatukinjira nkuko nakomeje kubivuga uri mu bantu bace mu buzima bukomeye kugeza no munsi ubuzima bwawe buba yari gitabo cita gute biba yari gitabo my goodness je nibaza ko ari nko mu kirundi novuga ati amasomo canke ishure nakuye mu buzima ishure ry'ubuzima muri ico gitabo ibintu umuntu yosangamo nibi yosangamo ibintu byinshi cyane ico fasha ugwaruka uguno munsi niki nk'ijambo ry'umutwe ryo fasha ugwaruka ryo fashwa cyane kubera ko novuga kugira abantu baheranwa n'ubuzima bubi kudaheranwa n'ubuzima bubi barimo baracamo kuba wo kumva yuko batokurera minerval abavyeyi bawe kubera ko habayeho séparation familiale ama divorce ntibikakubuze gutera imbere kumva ko wahomvye rimwe ntibigutere guhomba ahubwo bigutere experience nibaza ko ico kintu bakunda abantu benshi bakunda kucumva kuri jewe chaque jour échec sinetwa échec ndayitwa experience iwanje nta échec ibaho ni experience yego yes ni experience nininya okumburi waciyemo kandi uri hano onya inyuma yo kuva Dubai hari ibikorwa byinshi wakoze ngira ngo no munsi kuvuga tutaba tuzi n'ubundi bikiriko birabandanya ku bantu bakomeje kuvuga yuko kumbure buri mu filmation canke amafaranga yawe bava handi hantu ko batigeze bakubona uja ku kazi ko batigeze bakubona uja mu ahantu abantu bakubona ngo wakunda uri kurakora ngira ngo no munsi hano benshi batazi aho ukorera ibanga amakani nukuri nukuwe ndeste mbega sinza guteba ko ico kintu ariko nashaka genda kwishaka nugeze kumbaza ukuntu ashitse mu isoko rikuru rya Bujumbura ico gihe narabaye transfer na orienté kuri Don Bosco Ingozi ariko ndabona yuko commerce yanje yo cipfa kubera ko nabanje kuja kuraba ibuhiga hariho no kuri centre hariho nabati mana yanje ibintu bindinde mu izina rya Yesu candi gumura novuga yuko na mama mbabarire narigumuye ico gihe candazino yego yagiye kumenya nk'ukwezi ahondi
kuko ntari oya naje muri vacances naraje ngaha muri vacances ico gihe naje ngozi nkabona ibuhiga ageze gute nabati man ibintu byoshoboka naciye nza direct muri vacances mama amenya ko ndi muri vacances hano muri ma famille ako sinagiye muri famille naciye nzino rero muri mu muji hajya ibujumbura mu gisagara ca Bujumbura indani mu isoko ya kera ndigaho ubuzima bwaho natanguye mfyeta nk'abandi bose ufyeta aba bamwe abari mu isoko twari turi kumwe bacu bumva ibyari izo ni systeme z'abantu twabaye mu rya soko ego ni nka commission wowe uraza kugura ikintu nkakubwira ko ari 5 ari 4 na 5 je nka chafyeta 5 nugufyeta abantu bose mwafitanye ego ariko sinabikoze kubera ko shaka gukora ivyo bintu nabikoze kugira ni terrain nari navuze mana umunsi umwe nzokorera mu isoko kandi ashima Imana ko yabikoze inyuma yo gusha ego hahirimo ibintu bingana gute inyuma yaho kandi wagiye kandi gusubira kuyubaka gute kuko abantu benshi baracitse intego n'umunsi ari abantu bahishije ibintu ngaho muri ville n'umunsi akadukurikirana yara flopinze ubuzima bwarasubiye hasi gose kandi ubwa mbere yafite 50 zirenga ndibuka ico gihe cyabaye tugiye tuje Canada avec mon petit frère ariko mama bigiramo ubushobozi bwinshi ntitwagenda ariko abandi baragiye kandi ndashima Imana ndamushimira na mama kuba yarabikoze sinagenda twari nagiye no gusezeranya ariko Imana irabikora sinagenda kuko sinari gukizwa sinzi aho nari guhura n'agakiza hama rero inyuma yaho twarasuye ku ishure abo twakwanda babwira naciye ndondera umuntu dukorana tubwira ikibanza dushiramwe ibintu nyene bihiramo abana bo ku ishure nibo abana twiganye barabizi bigisha si narisa nk'umuntu adakomeye mu mutwe yego kuko noya nari nkomeye mugabo mu ndwi ya mbere nari kubisa hasi kabiri kujya umuntu nyene atubwenge nyene cyo kubita hasi yaguye guhumura kabiri tugiye turi muri pause babivuze naca sanga babivuze bakabiza naca sanga ne kubisa hasi kubera ko bari babizi ariko ndicara ahantu nyene ndiheyane majewe nyene ndivura ndafata ibi bintu imyaka afise n'imikeya nzoro nk'ibindi nyene ndikomeza twasubanye turavansa kubera ko nibaza ko igituma byagenze uko gukora ikibanza gishasha n'ibintu shamwe bishasha umva nta mafaranga nari fise ya reserve kico gende buka n'imodoka nari fise nari nayigurishije 2013 wari ufite imodoka 2012 wari ufite imodoka yego umaze igihe kinini ukoreraga amafaranga rero kandi atari make kandi ari umwana muri 12e donc nari fise amafaranga ibanga ryo gutera imbere kwawe niri ariko 2013 urumva ko twashaka kuja hanze nanagushije ibintu byose ibanga ryo gutera imbere kwawe ryabayiri sindatera imbere jewe sindatera imbere aho ugeze antuko no musisi habi ku myaka ufise ndashima Imana kandi hari abantu mufite imyaka imwe mugabo no musi atani ngira ngo ivyo atani zo baniyumvira sindabizi mugabo urumva nyene twari kuri cyakintu cyo Freemason abantu bakuvuga ko kugeza no musi batakunda gukora ku kintu cya Freemason sindacemera ico ariko umuntu yizeye Imana kanizera akizera wenyene byose birashoboka shura muco kintu iyo umuntu yizeye Imana akaniyizera wenyene byose birashoboka iyo yizera Imana akaniyizera wenyene byose birashoboka dufise abakristo benshi bizera Imana ariko bonyene batiyizera kuko iyo umuntu yizera araja gukora je narabaye umuedi baje baterura imizigo bita gute abakarani narabaye mukarani ako no munsi nukiriwe so utwo n'utuntu twagiye ducamo nka dukora kubera ko ubuzima bugoranye kuko sinigera nemera kwicara I am pastor but I'm walking ariko
abantu benshi ntibigeze bakubona Eh. akaro nka Dubai Eh. fate nk'abantu bari Dubai benshi Eh. barabizi abantu bakuzi nabo mwahuriyeyo Ego. benshi ntibigeze bakubona Eh. uja gukora ahubwo mwatuma muhurira muri supermarket Mm. mwatuma muhurira ahantu gushopinga ibintu kandi bitazimbutse Mhm. ariko ntibigeze bakubona uja gukora n'umunsi wa rimwe Mm. mbega Dubai hari ubuzima nagira ubuzima narakora urabona ubuzima igihe ngiye muri mission 2019 mvuye hano hari he naragiye mu gihugu ca Uganda ubuzima ntibwari bworoshe kubera ko uvuye ngaha iyo umuntu bigenze kujya amakonti araba bloqué ibintu byose bira bloqué so yari slag ikomeye ibaza umuntu wahamagara ambassadeur Prophète Modeste kweli akarara mu ibarabara indwi zibiri ibarabara yego shimira Masisi yantwaye muri hostel naciye mwana twigana aca ntwara muri hostel aho baba ego ndamushimira cyane avyumve ko ndamushimiye bivuye ku mutima Prophète mufise urugendo runini ariko Imana yaciye ibikora Imana yaciye ibikora so rero hari ukuntu ako kantu ndashaka kugenda akadume ko neza uvyumve urumva ko ndi mwibarabara ariko sinigeze ntagetinga kuvuga ngo mbe inyererezi narasenga Imana nkavuga Imana iki gihugu nimaze gushikamo namaze gukanagiza mu birenge nashobora gitereramo imbere gute hari 2019 ego inyuma ya vya bintu byose vyiza wageze kuronka yes watunze amahera hane ndasize imodoka zibiri sinzi iyo ziri uyu munsi narakora narinjiza ibintu ngaha mu gihugu ico gihe ego narinjiza ibintu mu gihugu ko ku kwezi ndarinjiza container Modeste en fait mufise ibintu urugendo runini inya rwanyu dushaka ko umunsi umwe muzoduye intahe koko tududurirako ego tududurirako abantu nkababwira ubuzima ravi ravi so ico gihe rero covid yacizamo twatanguye ishengero ndibuka umwana twabana yo my god Imana ibamura umugisha abantu bose twabanye Bine Masisi Imana y'umuje bamuhera mu Jibo Uganda ego so ntivyari vyoroshe twagiye gufata inzu yariho 700,000 par mois c'est-à-dire 2 millions 100 tuja gufata inzu fise 50,000 y'amashiringi ego kandi iyo nzu yarambere umugisha twarikuye mu mugisha ukomeye cyane ndababwiye ati Imana yambwiye tuje gufata inzu arashaka kubyandika muri commentaire ndamubwiye ati Imana yambwiye tuje gufata inzu yes dufise 50 twaba muri hostel akakugatanda kangana uje nkaca ndara hasi kubera ko urumva abantu baguhaye indaro tumaze kubikora à peu près 2 semaines ndababwiye ati ndavyuka mu gatondo ndababwiye ati muvyuke Imana yarambwiye tuje gufata inzu kandi raza kubana natwe cyane mubwiye doje gufata inzu twagiye gufata dusanga hari abantu bavuye kuyirondera baratwankira mugabo mutama caravuga ngo nta kundi ngo siga ngo ayufise ngo se nkufashe avance hama yandi murayazana cyangwa ati tuzimuka yajya yeje burya avance twaye muhaye tubamo yes kandi iyo nzu naragenda babwira just nenzi muri Uganda naragenda mubwira okay ingo tugende ndakwereke inzu dufata turagenda dufasha amamoto dufasha amamoto iyo nzu turayirenga bagati yanzu cyane bahamagara ya amamoto 3 yanzu ndayibonye cyadusubira inyuma ego aho hantu cyadusubirayo twashitse Imana kirabikora so God talking Imana iravuga Imana irakora aho hantu rero twashitse Imana iduha umugisha ukomeye cyane covid yacizamo bukiye bwaho nacinamwe tuje muri banki gutora amafaranga ata konti officiel ta konti officiel namubwira ati any bank umugire twinjire muri banki yose wipfuza turinjira muri bank yes amafaranga turayaronka mu madolari kandi turasohoka turataha oya ibyo ni testimony zindi tuzoshikaho how you can create money in your things how you can attract money cyo ni kindi kintu tuzoshikaho ni gute ushobora gucreate amahera ni gute ushobora kuronka amahera mu vyumviro vyawe yego spirit yawe kayaza abajene mesha ariko bakeneye kugira ngo turonke amahera n'ubusara ubukene budasanzwe oya
ikintu turimo urumva ni iki hariho kuronka amafaranga no kugira esprit y'amafaranga. Amafaranga ndashaka kuyaguha biza kwitwa kuba yaronse, ariko kandi nubagira esprit yo kugira amafaranga uzoja kuyarondera. Don't need money. No. Ahubwo gira esprit yo kurondera amafaranga. Yeah. Yes, tukiziganiro ikirekire ndashaka ko dusuzira kuri kino kintu. Uri mu prophet uko yavuze ati ariko barabanga ibintu bya Dubai nabikwefye. Nani ndavyishire? Yego. Okay, so wabikwefye. Sinabikwefye ndabigarukaho kubera ko nibaza ko yacu kiganiro cyari kikuzanya hanini kumenya ko mu filmas cyane ari mu filmas. So nuvuga ko ndumukozi w'Imana. So mu filmas wa Yesu. Niko naca mvuga. Sivyo? Ndumukozi w'Imana. C'est-à-dire iyo mpengamiye ni kwa Yesu. Bijya bintu byose akora Yesu, bijya byose umaze kubona kuri Facebook, bijya byose ubona uhura mu nzira n'abantu bakakubwira narakize, narabohotse, muye na Prophète Modeste. Ni Yesu abikora. Sije ndabikora. Imana yo mu ijuru irabizi. Sije ndabikora. Ikindi naco biravanga ubwami ntibwo kwitandukanya mo kabiri. Abo nsengera barakira. Sibasubira kugwara. Cyo ni kimwe. Ibyari ari bya Satani abantu bari guca basubira mu ivyo bibazo. Ari barimo. Aha, iyo niyo sinyi imwe shaka kuvuga ku bantu. Okay. Kindi gikurikiraho Dubai nibaza ko n'ubuzima. Jewe muri Dubai ngira ndabivuge hari abantu benshi bigeze babimenya. Je muri Dubai nabibwiye umuntu umwe gusa. Mama wanje w'impoyama. Naho nyene bivuye ku kuntu dushwanye ko twaburanye ko twagize gute nasa abantu ndamubwira ngo burya hubona nari maze amezi abiri nkora muri boîte. Maze demo ambassadeur Prophète Modeste. Ego akora muri boîte. Kandi nta muntu n'umwe muri Dubai abizi. Nobody. Yeah. Nabaye mu security wa boîte. Sinakoreye muri boîte ndani. Nabaye mu security wa boîte. Yeah. Sinari mu bonsa comtere, nari ntwaye, nari mu chef ariko narabaye mu security wa boîte. Wow. Yeah. Nibaza ko tuzobigereho cyane mu nyuma udushingira n'intara. So rero aho niho amafaranga ashobora kuba yaravuye. Abantu benshi ntavyo bazi. Kuko aho nyene Imana yarambwiye genda ukore hageze uhora n'igisubizo cawe. Niho amafaranga niho umugisha. Yes. Igisubizo canje nagikuye hajya haje umwarabu. Amaze imyaka 40 hajya. Donc arambwira ati wiziki ko muntu uciye ubwenge. Ndamubwira ati nize business management, nize mu ishuri nize ntuzenya administration, business administration, hama muri maîtrise naho mu Bugande nize ntuzenya business management. Donc marketing niyo maîtrise. Arambwira okay good. Yeah, bashaka umakazi muri banki Manirambuza. Yeah. Manirambuza muri banki kugira ndayikorere. Yeah, ntangura gukorera Imana muri Dubai. Ego ubuzima burabandanya. Uwo muntu rero arambwira ati okay, nushaka gufasha iki kugira ubu buzima urimo no kuntu mubona uri chic. Zamugenda hano musa neza. Bamu creating kano gusa neza buri munsi agasiterekeza karafasha. Ikinacho wama uri smart. Ivyumviro byawe ivyumviro biri avance. Anjana wana muri bank yarafisemo n'imitahe. Hama ndamubwira ntibikunda. Hariho ibintu bambwiye ko ndabafasha, ndabibafasha babona ndabizi. Acho itumacha bafata yuko no bagira. So haheze rero iminsi ambwira yuko afise inzu. Inzu yabuze ukuntu yabuze bakiriya. Ndamubwira ati yimpe. Yari etage igeretse gatatu n'atari gatanu. Arayimpa.
ayimpaye ca ndagira amasolocation yego abarundi bagaca baza kubamwo abanyarwanda ca ndagira solocation iyo nzu yashikana nka ico gihe doya itaraduga iyo nyene 2022 yari 72 millions y'amarundi jewe ndamuha 1,500 c'est-à-dire namuhaye muri 1,500 kuri 72 millions kugira uyikote kugira ugire lent yari 72 millions ariko ndamuha 1,500 hari ukuntu twabivuganye arayakira Imana ishimwe ntangura gukora maze gukora abantu baraza barabigwanya kubera ko nta byangombwa nari mfise byo kuba muri Dubai ishimira umuntu yitwa Espoir iradukunda Imana y'umujiri gumugisha warantije ibyagombwa sinzomvyibagiwe aziko nama nagushimiye Imana y'umujiri guha umugisha cyane nakuboneye ko umugisha ego sinzi nanje ko nakubereye umugisha ariko je wambereye umugisha in my heart ndagushimiye cyane kuri kamera asante sana wari kuvuga amahera aho amahera yavuye yego yavuye kuko ari umuntu ahantu hazaniye umugisha wa Dubai umugisha wa Dubai naho wavuye ariko no munsi mu vyavuye hari byo bikugize no munsi oya harageze igihe kubera kubigwanya birahomba yego imyaka myinshi wabaye wabwira urananitswe ivyo ni bisanzwe mwese mwe ndazi nzogura indege I believe it nivyo yego kubera ko ivyo ngezeho kuba nkivisa amaboko n'umubiri biracashoboka nibisanzwe kandi biracashoboka burya je niyumvire twavuye umunsi twaturi Bujumbura tugaca mwibarabara ntibakome induru tugaca mwibarabara ntatukuvuge Imana habwa icubahiro